namanutse ariko wamenga nikore nk'inzu yose. Mama kwikorera inzu. Ukurafikira kire sari chambre na sa. Ubu umva gute? Bitezutse. Tugere ku cyakabiri. Twende ku cyapili. Vuga Mana ndagushimira. Vuga Mana ndagushimira. Sema Mungu nakushukuru. Uri Imana nziza. Wari warampaye umugabo mwiza. Wari warampaye umugabo mwiza. Yari umugabo wanje. Yari umugabo wanje. Mu mubiri wanje. Ariko amaze kuva ku isi. Twaratandukanye. Impemu yanje. Isanzwe ifise fiancé. Yitwa Yesu. Ntandukanya n'uwo muzimu. Kuva uyu munsi sinshaka kubona. Mvako. Vamwo mbekura nidegemvye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina esh. Hey, come out. Come out. I say go. Davize go. Soka. Soka. Ushakiki mu. Unataka nini ndani yake? Ugomba kutwara. Ushakiki. Unataka nini? Ushakiki. Unataka nini? Aya. Aya ndeka. Kwa nini? Kwa nini? Kubera kidakureka. Kwa nini kuacha? Kubera kutamureka. Kwa nini kuacha? Ugomba mutware. Yesu agomba kumugumya. Ndagutegereze. Kuva uyu munsi sohoka. Nizogaruka. Ndaguturiye. Ndagutandukanije nawe. Ubuzima bwiwe buratunganye. Amagara yiwe meza. Nizokora ku mutwe, ku mutumba, ku muhogo cyangwa ku maguru. Nizokora ku ndoto n'ibyumviro vyiwe. Ndatangaje mu izina rya Yesu Kristo. Ibyawe byose birarangiye. Jesus name. Ni izina rya Yesu senze. Shibiganza yejo. Weka mikono juu. Wakuabudiwa. Amana miasi. Prophet Arina mwenye nguvu kakeko kima kalema waskudunimia akukerimia uka sabelema wakutra atosh magaze kuri kino kichaniro nikishika na kumema sababu sakende kwa na mataimo bakaba bacha kugutwara bakaba bacha kukwihora bakaba bacha kibazo walikuwa wamekuletea matatizo hivi unafunguliwa mu izina rya Yesu Kristo 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 Sema sana Yesu. Amen.